Miss Burundi 2021. Kuri wa kabiri Ruhuma huguruwe icese ihiganwa ry'umukobwa mwiza mu Burundi Miss Burundi 2021. Hari kuri Royal Palace Hotel Burundi. Ibirori vyari vyatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Abariko barategura iryo higanwa ni ishirahamwe SOS Entreprise rirongowe na Sultani Suleimani, OPDA de Burundi rirongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, hamwe n'ishirahamwe y'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro rirongowe na Imakire Ndabaneze. Abari bitabiriye ivyo birori bahimbawe mugabo bakaba bafise amakenga y'akajagari kama karanga ivyo birori nico kogwa kugira bizokwame bitegurwa uko umwaka utashe. Inaco catumye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ashimangira n'ijambo yashikirije abari baraho, yagize nti iri higanwa rirahambaye igihugu cacu kubera ko utowe abaserukiye igihugu kandi agatanga ishusho nziza y'igihugu. Tubasavye rero kuzotunganya iri higanwa n'ubukerebutsi bwinshi. Miss Burundi n'umwigeme aba yatowe kugira agaragaze igihugu c'u Burundi mu makungu, ubwiza n'akaranga k'abarundikazi, kandi akaba umwigeme w'incabwenge abashize imbere imigambi myiza yo gushigikira igihugu cacu. Iri higanwa rizoba ku rwego rw'igihugu cose, ari naco gituma twatumiye babona amatari kugira nabo nyene badufashe mu ntara zabo guhimiriza abigeme bakwije ibisabwa ko bokwiyandikisha ku bwinshi. Bazohimirize bongere bubahure abavyeyi kugira ngo barungike abigeme babo kwitaba iryo higanwa riko rategurwa. Twamenyesha ko ari higanwa ryuguruye abigeme b'abarundikazi bose atanumwe akumiriwe. Twosaba ko n'abahora bikumira biyumve. Aho turashaka kuvuga ko baramaze kuhabona baciye kuri Fondation Femido Jaba, aho hatorwa mu misi umutwakazi mu Kayanza. Duhamagariye ko bobandanya bahimiriza abo bose atandukanye, yaba ya leta canke ayabigenga, kugira ngo mufashe mu guhimiriza urwaruka rw'abigeme biga mu mashure murongoye bazokwitabe ku bwinshi iryo higanwa. Ivyo rero bigasaba ko abavyeyi tuborohereza kugira ngo abana bacu baje kwerekana impano zinyegeje muri bo zija habona. Dutahure twese igikorwa dutanguye uno munsi gikomeye. Miss Burundi ni higanwa ryatanguye mu mwaka wa 2008. Tasiera Munezero ajejwe ivyo kumenyekanisha amakuru muri Miss Burundi amenyesha yuko bamaze gutunganya ivyo birori incuro zitanu. Ibirori vya nyuma vyatunganirijwe mu mwaka wa 2017. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yongeye kandi aratubwira ico Miss Burundi aba arico nuko aba ameze n'ico aba arico. Yagize nti kuko umwigeme azotorwa azoba ari icitegererezo ku gihugu cacu, niwe azotanga ishusho y'igihugu cacu mu mahanga. Ni naco gituma dusavye abazoba bagize umugwi uzobujejwe kwiga amadosiye yabo gutanga amanota mu mahiganwa bakurikije umwe wese ivyo ashoboye, kandi bakurikije ibiranga umwigeme w'umurundikazi azoserukira abandi muri ico gikorwa. Twifuza ko kino gikorwa kiba igikorwa c'iteka. Nk'akarorero, umwigeme azoba yatowe niwe tuzoshobora kwikorako nko kuja kudutegerera nk'ingenzi zivuye hanze, kuko azoba ari cirore c'igihugu cacu. Ni kuri izo mpanuro no kubifuriza umwaka mwiza w'2021 rutanguje icese ihiganwa ryo gutora umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge, ari nayo twita Miss Burundi 2021.
Sultan Suleimani arongoye ishirahamwe SS Entreprise ari mu bategura iryo higanwa rya Miss Burundi aratubwira ibisabwa kugira wemererwe guhiganwa muri iryo higanwa rya Miss Burundi. Ushimwe twateguye no kuvuga yuko mu Miss azotorwa uko babivuze bagira presentation bavuze ko mu Miss azotorwa azohabwa umuduga abo mu Miss azorihirwa amashuri mu kigo cy'umwaka wose ari university canke amashuri yandi technique ko byo bimeze kose hama muri iri shuri no kumuhemba gushahara kumushahara buri kwezi gushahara aheje ikintu ciwe mu nyuma kacaza premier de fine we nawe azohabwa gashimwe ndashobora kuvugira ngaho imbere yanyu kuko ibanga no mu deuxième de fine aussi nazo bafise gashimwe kiwe akwi ibyo nibiva mu ishirahamwe SS Entreprise ndetse na Miss Popularity nawe nyine arafise gashimwe yateguriwe na ishirahamwe SS Entreprise izo kuba umurundi kazi akwije afise imyaka hagati ya 18 imyaka 25 akaba akwije ibiro tarenga 65 akaba afise 1m65 mu burebure akaba ari atigeze arongorwa agira mariage cyangwa yibaruka umwana ikinacu no kuba afise kazi judiciaire y'amategeko nta kindi. Icambere kuba uri umurundi kazi, ica kabiri warize urarangiza ishure ryisumbuye, ica gatatu uri hagati y'imyaka 18 na 25, ica kane utubatse, ica gatanu uvuga neza ikirundi n'igifaransa, ica gatandatu ufise ibiro bitarenga 65 kandi ufise uburebure butari musi y'imetero imwe n'ibice 65, kuba utigeze ukurikiranwa n'ubutungane ariyo bitwa casier judiciaire vierge. Immaculée Ndabaneze aratubwira uburyo hatunganijwe ihiganwa gutora umwigeme mwiza kuruta abandi Miss Burundi, ico aba arico nico aba yatorewe. Iri higanwa tugiye gutanguza ryo gutora umwigeme Miss Burundi, umwigeme umurundi kazi wese azokwibonamwo, umwigeme azobera ambassadeur abigeme n'abakenyezi bose b'i Burundi niwe tugiye gutora. Naho tuvuga ngo tugiye gutora umwigeme, uwo mwigeme ni umwana wacu, ni mwene wanyu, ni musaza n'umushiki wanyu. Uwo mwigeme azogendera akaranga ku Burundi, aho aciye hose afise idarapo ry'u Burundi, yitwe Miss Burundi koko, atuje imbere aho bamubonye bose bavuge bati burya ni Burundi. Mu gutora uwo mwigeme hazokurikizwa ibitari bike, ibyitegerezo byinshi, kuko uwo ni model w'abantu b'abarundi kazi bose n'abasaza biwe bazona yuko ari image model y'umukobwa umwigeme umurundi kazi. Turasaba rero ko umugwi ujejwe gutora uwo mwigeme wo bikora mu ubutungane, batore koko ubigenewe, batore koko umuntu abarundi n'abarundi kazi bose bazovuga bati ngurya ambassadeur wacu, ngurya umurundi kazi yatowe ngo abe Miss Burundi. Ubu rero tuvuga tuti uwo mwigeme azotorwa gusa kubera ubwiza Imana yamuremeye, azotorwa hisunzwe byinshi, azotorwa bishinze ko nukuri abarundi kazi akwiye akaranga ku Burundi akagendera, kandi afise ubukerebutsi agazoshobora kuba n'imboneza mu bandi bigeme bose. Nico gituma rero kuri uyu munsi aha twese turi ngaha turindiriye n'igishika umunsi uwo mufasoni umwigeme w'umurundi kazi azogira agatorwa tukamubona.